Yes, reka tubashimire inshuti bakunzi ba Peace International TV tunaramukije amahoro y'Imana bane namwe umwe wese mu cyubero ciwe ahari aho ahengamiye mwese turabaramukije abakunda kudukurikirana muri icano yacu mwese turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'ahantu muherereye uyu munsi rero tubahe kaze muri iki kiganiro turi kumwe n'umuririmvyi yitwa Banda. Iyo turi kumwe uyu munsi niwe tugiye gukorana kino kiganiro reka tubahe ikaze kugira ngo tuganire na urakomeye. Ndashimira bamwe bameze neza. Bisawa turakomeye. Turi kumwe rero na Banda. Iryo zina ryawe? Yego iryo zina ryanjye ry'abazungu. Iry'ubusitani. Banda nyine. Yitwa Banda ryari ry'amavuko ryari ry'ubusitani ariko kandi ndabibutse ko ari n'umustar aririmba indirimbo nziza rwose ureke utashoboye kurenga akazi. Je numvise en fait igihe nari nyiri ku ishuri izina ryanjye Banda numva umengo abantu benshi biraba barishima cyane cyane irabatangaza umengo ni izina risanzwe ari ry'igistar et surtout ko nasanze ari izina riri international mu Kirundi ni Banda urumva rimwe akatuzo ka Mutamu ubwo naciye nsanga mu Bazambia ba Malawite ba Burkina abantu benshi muri Afrika bafite izina ya Banda cyane umengo izina riri international nyine risoundinga neza cyane yita Banda nyine yavuze n'umustar en fait. Aha tutaraja kure kuko twagendereye umustar kinagire nkubaza mbega umustar n'umurasta ibyo bintu birasa bisa bisana urashobora kuba uri umustar n'umurasta urashobora kuba uri umurasta n'umustar kwanza la plupart y'abarasta sont star kandi sibaza ko la plupart y'abastar y'abarasta abarasta ni style de vie munahitamo urumva umustar ni kintu kimwe. aha bariko baradukurikirana kumbure kenshi turumva uburyo n'umustar umustar bisanzwe n'amajambo make bamuki sinzi kuna abandi bayibona mbwa ko ubwanje umustar le mot star mu cyongereza star bisigura inyenyeri numva inyenyeri aba ari umuntu nyine abantu benshi bazi bari umuntu amurikira abandi bari nibo bari umustar gusa kuba babizi abantu benshi umustar ni umuntu azwi n'abantu benshi n'umustar urumva urashobora kuba urumva nka perezida w'igihugu n'umustar abantu bose baramuzi perezida abantu nyine bazi nyine usanga ari abastar si abarinzi gusa abantu bose bazi n'abastar. Okay kubona Yesu yari umustar cyane sinibaza ko kwisi hari umustar arashikira umustar bwa Yesu sinzi ko araba niyo umustar afisa abantu benshi bamukunda kandi amaze imyaka myinshi umustar byo bikiri hejuru urumva ngira no umustar wa mbere Yesu. Okay reka rero noneho kumbure tubandanye tujya imbere ubanze ducishirize ko nawe umustar ubanze ducishirize ko indirimbo ko twagendereye muri bikore mu kaboko sanze ngwaye grippe urumva araza kumvunga ngira gitse so please make not to be free yeah let us be alright urazi neza ko ari cyo gusa shaka it's only me now ndifuza please aho karagwiye aha kubera ko yise mwako kubera mu ndiyo ndirimbo cyane indirimbo mugabo please irafite ikintu sigura ku genda ariko ndasanga nayo indirimbo ndakunda si irangyohera sana. kubera iki wayise please ni wari wakushije ni umukobwa nakunda gusa umusaza wiwe ntiyashaka ko dukundana kubera ko yabona umengo bakiri dinga cyane ndamugiranye naho ubuze gukundana na Jane nta wundi ashaka kunda Jane reka rero please reka natubwe tube free reka natubwe twidegenge turyoherwe ibyo iwacu n'ibikura buri musaza wiwe gusa nizona mutwara urumva ubwo no gusaba umusaza wiwe atureke turyoherwe twaragumanye n'umuhungu. Okay yarumvise akabo
yarumvise akamu urizi umusoro indirimbo wumva babigeze kure ariko ati umungu antuka agibimugeza ahantu reka ndabareke ni Banda turi kumwe niwe turiko turaganira ni umustar kandi afise indirimbo kumbure zitari nkeyi kandi yasohoye nziza zinaryoshe nziza cyane iyo rero aririmbye n'imwe muri nyinshi kumbure yasohoye hari iyindi numvise ndiza voilà nijya ni sawa cyane ndayikunda sana en fait ndisanga ndi mufana w'indirimbo zanje ndizera wow onyine le fait que cyiyumvira ndizera niyo ndirimbo ya mbere ndefinisa muri kuzanje zose niyo ndirimbo ya mbere naririmbye true story kandi niyo ndirimbo ya mbere nanditse umwanya muto cyane kuko nariko nandika ibintu niyumvamo kumva ndizera ko nshaka gushika ko nzobishika ko ndi genre n'abantu banditikaye tuzo ndirimbo nziza cyane abantu bose baranyumviriza mucyo kuri YouTube channel yanje ni Banda mwandike ndizera indirimbo iryoshe sana iraza kubaha morale ndamutima so ko motivateur numva ndizera ijoro les deux rôles naririmbye nk'umuririmbyi ndanaririmba nk'umumotivateur numva wow bien sana kumbure tutaraja mu bindi kugira gusubira tube akapera gatoya kandizera kuko twagendereye umuririmbyi ni iki cyatumye uhitamo kuririmba ivyo wigi kuririmba navyo ndabisanze nk'uko si ibintu nasanze mu muryango si ibintu nasanze mu kibano kuko njye nakuriye ahantu umuziki batawushigikira cyane urabibona nk'ubu narabyisanzemo tunarabikunda kuva nkiri muto je iyo mbabaye numva umubabaro ca ndirimba iyo ndirimbe ca numva neza iyo ndyohewe ndaririmba en fait mu mamudi yose mengo indirimbo ni ikintu kituliza mu byanje kwa so ndabikunda sana je me rappelle umunsi umwe niko ndaririmba narasanzwe ndi umufana nk'abandi bo umuntu akunda kuvuga indirimbo cyane niko ndaririmba nyine mu macana mwe man je suis byiza sana hama tutakurikira n'ukuntu usana niyo ari umuhinzi muri Amerika yitwa niyo gusa niyo ngo yimba nka niyo ibintu genre cyane tanga kunzamo nyene ngiye muri studio producteur nkabona umengo baravyapreshetinze mbere benshi bamaze kudirimba muri eglise urumva nkabya ati wapi je tubizima wa ngurimba nk'abantu barimba muri eglise urumva tusa byagenda birantinga bikanyugisha ko babizi kandi atana hamwe neza ndemano nyene okay reka rero tujye ko jendize kagripe kanje basha kagira yitse Murani ngorane nyinshi mu buzima mugasinemera ko zishira hasi zo kwamanigwa nako no kukanyuma ndeke kumviriza amakritike y'abisi Cendizera kw'ivyo nifuza nzobishikako Cendizera antuka reka nanjye mvuge kuririmba neza ufise ijwi ryiza merci beaucoup merci cyane hanyuma rero uriyumvira cyangwa kuraraba umuziki muri iki gihugu cyacu cyo ubona wo bigenze umuziki ugeze ku rwego rwiza ugereranyije na kera sivyo ubwo nuragera ku rwego ukwiriye kugeraho umva ni nziza cyane ugereranyije na kera ubwo ntibiramera neza cyane nk'uko bivuye kumera nibukije rwose nabonye resama y'umuririmbyi yitwa Thierry ati cyane nka tuvala yakosinze avuga ngo ntugabe ishuri uje kuririmba ntugabe akazi uje kuririmba kuko umuziki mu Burundi uraba akazi ko abizi hari abantu benshi baba amashuri bashaka kuba umustar bakibaza janza gusora indirimbo cy'iharagwa ari abo bikundira mugabo la plupart y'abantu ubona bamamara baba barasohoye indirimbo nyinshi baba baratanze amahera menshi baba barashyira ibintu byinshi tuba so kujya nyine tuba bivuze uraba akazi ko mutende mugabo biko bigenda neza urabona ko hari ibintu bitameze nk'abakera cyo kugira abarinzi la plupart y'abarinzi bakatona barafise ibintu ama transport kera ntivyari bimeze uko kera nta murinzi n'umwe yari afise transport byari ibintu vyatari je ni ugaruriro abura umuduga abantu bose ko rero afise umuduga byari ibintu vyatari mugabo umurinzi akaratona gusa uzibona afise transport well hari abantu bafekinga mugabo harabona kumenya wabo kwa c'est la milliardaire
saba boss batari mbwo urabona ko biriko biraza kandi ndafise espoir ko myaka iri imbere bizogenda neza surtout internet nico gituma dusaba abafana bacu uzaba barasubscribinga ku channel yacu Jenny Banda kuri YouTube uzara ama video yacu kuko internet yagira afasha sana boss biro ni nico kintu kimpa espoir je ko biriko biraza hari ikibazo ushaka kukubaza mu star cyane cyane ku bantu baririmba indirimbo z'abafana bakunda babona kenshi na kenshi abantu tunga mu buryo baza nk'abantu babatandira ibyo bamaze kubyuka ndamaze kuvuga cyane wowe uvuga gute uvuga kwikivuza gira urabona ndaguha example kubera iki abaprof muri university bakabona nk'abatandira babarinzi babona nk'abatandira kubera abaprof muri university bamaze kubona ama example yabo meza urabona twiki rero par exemple aba informaticiens ugiye kuraba informatique mu Burundi ni ikintu gishaje ubwo nyine baravuga ngo aba informaticiens n'abavoye ngo muri ukwike barinzi babona nk'abavoye je nibaza ko ari kubera ko ama example babonye y'abarinzi ari ama example mabi ari umuntu avuga ikintu aravye n'ama example yabonye je zivuze by'umutandero je atagutumvira muri famille ugambira mvuga ko nshaka kuririmba babonye kugira muri mutandero bana mvuye uti byavugira umuririmbyi wumvise umengo je ndi ngira nje ndiko ndimo mugabo at the end of the day abatandero hari abigisha abatandero hari abafutbolo b'abatandero hari abarinzi b'abatandero tuva rero abarinzi bafisindero ndashobora guha example hari inzi bafisindero nyinshi cyane yego bimazina amambura n'abarinzi bakanyumiriza so abarinzi bafise reputation y'ubutandero n'iki c'est une réalité kandi ubu biriko biraza mugabo ukumviriza abarinzi bamwe urumva nyine ko atandero bafise je nyene ndubirizi murandavyo ko atandero bafise mugabo j'espère ko ino génération change ndabona génération y'abarinzi bashasha bafise nyinshi bazi ico bariko bazi ko n'inyenyeri muri society so j'espère ko twebwe tuzohindura iyo narrative iyo reputation dufise y'abarinzi ko baratandero kumukira batandero utwize kandi n'abakene siko bavuga ntacu muziki ntacu zobamariye tu j'espère que génération yacu izohindurira reputation comme ça batubone nk'aba informaticiens batubone nk'aba prof muri university abaririmbyi na cyane cyane abanyene batwara indirimbo nubwo abari indirimbo z'amajambo meza ubwo bahageze muri video usanga bashizemo ibintu kugira ngo ni navyo abantu bahera kuvuga ati nta discipline biri mbega none ubwo bo batinya yuko badashobora kubona fans ivyo rero bizana no kwemera k'umuntu kubera urabona iyo internet turabe kenshi kuri internet uposta ikintu kisaya abantu bake bakora zo biraye baposta uburofa uvuga ibintu by'uburofa cyangwa bivuga ibintu by'ibishego cyangwa amaviews menshi rero cyo navuze ati bivana no kwemera hari umuntu ashaka ibintu byiza mugabo ari pre kurindira akasa mfata umwanya hama hari ubundi bwati jewe nshaka uno musi nyene muje ndi sûr certain nogira video ndiko n'abakobwa nka 20 bari gusa cyangwa ndi sûr ndabizi rero hari abantu benshi bamaze kubipropose nucambu mustare DJ yose bonja ngo ntwara mu gasho mugano mustare hari abantu bari pre franchement nyene bazwo bari pre kugira kimwe cyose gishoboka kibaho cyose gishoboka mustare kubisaba gusa n'amahera ari bari pe hari n'ubundi afite ko bazigiye kweri imana amba yarandini kugira nzobe umustar yarampaye ino mpano zo gufasha bizobishikana rero ni kintu je ngani nawe bizofata 20 ans sindi prêt gukora ikintu kiri contre ama morale yanje kugira nshike kuri ico kintu kuko je crois très fort ko yuko ikintu kiri contre umutima wawe ya toujours un prêt à payer muri muzo y'ipeso biva no kwemera y'abarinzi rero bajana nago nyene bakaraba amarezo sociaux bakabona ukuntu amarezo sociaux fonctiona bagashaka ama views baca possible cy'ibitande sikubera ko babikunda cyane nagira sigura aho hantu abarinzi benshi bakoze ibyo bitande sikubera ko arizi bakunda cyane nikubera ko baza abantu bameze barazwa abantu akoze ibitandero ariho muca mu komanta ariho muca mu muraba ariho muca mu bitabo kugira abarinzi bazo ni post ibitandero ifo ko abantu banegije ibitandero il faut qu'on gute baneglige ibyo bitandero il faut ko umuntu abonye ibi video by'uburofa abeneglige kuko muri engineer possible bitandero nta maviews birose kizobisubira tubashe cyo kuba possible bitandero bizagira ngo jewe sinibura ngo muri post
kera turiko turarangiza kino kiganiro kandi kiraryoshe rwose none kumbure mu kanya uraza kuturangiza nyene ucisha kwa kantu nubwo akajwi katameze neza mugabo umustar y'umuririmbyi uraza kuturirimbira kandi kantu hanyuma abo baririmbyi babwira ikibongo bahejeje kubwira abantu ko bashobora kwigisha ivyo bitandiro kumbure abantu positive abaririmbyi nabo bari positive nabo babwira abaririmbyi nakubwiye ko abaririmbyi ari abadandazi umudandazi ajya azana ibintu abakiriya bakeneye rero kugira nabwiye abafana kugira abaririmbyi bareke gupositinga kuko mubyirengagiza urumva muberetse ko udakeneye no produit nagucaye kwiza amarivyi nabo jese sivyo ndababwira kuko nakubwiye ko bivana no kwemera hari umuntu yemera ko akeneye amahera ashobora no kwiba urumva arabizo kwiba ari cyaha arabizikora amakosa mugabo akaja kwiba yiniwe kugira ngo amahera rero umuntu nk'uyu je nari nco bafise ndamubwira nukwemera kwiba bavuga ati la fin justifie les moyens rero abarinzi bemera hari abarinzi bemera ko il faut ko nja kuri internet ndi gusa kugira bandari ni système iyo système abona ko iyo agiye gukora c'est son truc mugabo jewe siza gukora biki siza kumukondana nawe ntaze kumukondana je crois kandi ko namanda bivuga kenshi umuziki wose urafite abafana bawe hari umuntu wumviriza Israel Banda hari umuntu wumviriza kandi hari bose bakaronka amavyuzi uyavuga ivy'Imana kandi binavuga ibishimwe aho nasiguha example y'abarundi kubera ndanga gutanga example y'abarundi hari bari ibishimwe barasobanura biwe n'urasobanura abantu biwe so na jewe nibaza ko nzoronka abantu banje nabo bantu baposta ivyo bintu vraiment bazoronka abantu babo sasa aha reka noneho rero wongere kwitimwa akatera kugira ngo turangize ikiganiro kapera yindi okay zogerageza umunsi ndagoye clip naje ngoye clip baza kuntunga n'ukuri ine ndirimbo n'abasha n'indi ya sorry maybe sorry right I'm not doing anything to impress I am just trying to enjoy myself. Mbayeho mwiswaga. I am so fresh. Mbayeho mwiswaga. mbayeho mwiswaga. Yeah, mbayeho mwiswaga kwiye. Bisobanura. Mbayeho neza, mbayeho ubuzima nshaka, ubuzima buryoshye. Niko kuri rero. Niko kuri mubibona none. Reka rero turangize twakumira Banda. Reka turangize kino kiganiro reka tugushimire ko waduhaye nanjye. Mwakoze cyane kuza kudutemberera nakoze kudukiganiro. J'espère ko vuba cyane muzogaruka cyane tuzobarondera mu kiganiro. Yahama nagira mbya abafani bakusupportinge baje kuri channel yanje yitwa Banda Banda sidirimbo maze gusora zine kandi vuba cyane in less than a month urumva mu minsi nka 30 cyangwa 45 nzoba mfite shashe ndi byinshi sana so reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe dushimira abakunzi bacu muje kuri iyo channel ya Banda mushigikire natwe abakunzi ba Peace International abakunda kudukurikirana mwese mwibagire gushonda subscribe mwibagire share mwibagire comment mwibagire like murazi ko tubakunda reka tubaseze peace out guys.